Ndakuramukije wowe ukurikira Pam Channel TV, wowe ukunda ibiganiro byo kukayi, ndakwifuriza ibihe vyiza, ariko naho woba uri kuraca mu bihe bibi, ndakwifuriza kugira ukwihangana, ukizera Imana kuko uno munsi bishobora kuba bibi, ejo bikaba vyiza nkuko tuza kuvyumva. Karibu mu kiganiro cacu kukayi. Nkuko nabibabwiye mu ntangabarara ndiko ndabaramutsa, nababwiye ati ndakwifuriza ibihe vyiza wowe uriko urakurikirana ibiganiro byo kukayi, ubikunda, ubipartaja, ubikomanta. Nanipfurije nawe wese uri kuraca mu bihe bitoroshe, kwizera Imana uno munsi bishobora guhinduka, nijo bishobora kuba ari bibi, ariko uno munsi bikaba vyiza kuko ngo nta mvura idahita nkuko tuza kuvyumva. Uno munsi rero dufise umushinga ntahe, ni iteka ridasanzwe muri Pam Channel TV mu kiganiro kukayi, kuko kenshi hariho benshi bahora batubwira ati mwe mwishinga ngo gutumira ngo abakenyezi gusa, ngo ntimwegera mutumira abashinga ntahe. Uno munsi rero natewe iteka ryo kwakira umushinga ntahe adufitiye intahe idasanzwe, ariko imbere yaho reka ndamusabe yidondore abakunzi bo kukayi, abariko baradukurikirana, abadukunda, kugira nabo bamumenye. Turakwakiriye Jean Pierre, yego widondora abakunzi bo kukayi. Yego murakoze cyane, nkuko muheje kubivuga, izina ry'iwanje banyita Jean Pierre Bankibigwira, hanyuma nkaba nubatse, hanyuma ariko cyane cyane ndumva hariho byinshi ngomba ko tuva tuvugana, ariko nagomba mu nkundire tubanze dusenga Imana. Yego mukoze, turaguhaye ikaze. Yego data mwiza, Mana y'icyubahiro, Mana ugororotse uri hejuru y'amajuru, ndaguhimbaza kubw'uyu mwanya mwiza ushimye ko tuvuga Mana bino tugiye kuvuga, tugiye gupartaja n'abantu batari bake. Ndagusaba ngo uze kubana natwe kandi uze guhezagira imitima yose iza kumva bino tugiye kuvuga, kuko nibiza kudufasha no gufasha bene data batandukanye. Cyubahiro kibi cyawe Mana, mu izina rya Yesu, amen. Jean Pierre, umuntu no munsi twakiye kuri Pam Channel TV mu kiganiro kukayi, wundi Jean Pierre n'umuntu ki? Ego murakoze cyane. Jean Pierre nkaba ndi ngaha mu gisagara nyine cya Bujumbura, mvuka ngaha i Bujumbura. Ndakuze, benshi ntibakunda kubimenya, jewe ndafise imyaka itari mike, mvuka ngaha i Bujumbura mu Irohero, niyo navukiye. Rohero 1 impande ya Jardin Public, ariko mu nyuma twavuye twimuka aho dusanzwe tuba, abavyeyi baba ni mu Irohero 2. Yego. Wow. Ubundi mugabo akantu tongeye ko ati ni Jean Pierre atekereza yivugira make. Yego, hanyuma ikindi nagombye kuvuga nuko jewe muri kamere yiwanje nsanzwe sindi umuntu nkunze gushwashwanuka mvuga amajambo menshi, mvuga amajambo make cyane. Hanyuma kandi ngira ngo n'amajambo yitwa ko ari menshi ubu ndonka mvuga no kubera agakiza, sino kera byarangora kuvuga. Awi. Yego. Dushimira Imana rero yaguhaye agakiza. Yego cyane gose. Wow. Ego rero aratubwiye, mwamwumvise Jean Pierre, ngira abantu mwamaze kumwumva uwo ari we, umuntu avuga make, ati n'amajambo yo bavuga uno munsi ni kubera agakiza yaronse. Hanyuma no munsi Jean Pierre azanye n'intahe idasanzwe, kandi intahe y'umunezero. Hari ibyo yaciyemo,
bitari bimeze neza, ariko uno munsi arashima Imana. Kumbure sinomuvugire vyiwe byose, ari hano kugira tubwire. Ego mwatubwiye kugira dutangure kuri iyo ntahe, mwatubwiye ko mufise abana 6 bafise uko bapanze, byagenze gute, bimeze gute? Murakoze cyane. Navuze ko mfise abana 6, hariho 3 mfise n'abandi 3 nza kubasigurira. Mu bisanzwe jewe nubatse hakiri kare, nubatse le 8 mars 1997 niho nagira mariage ya mbere. Hanyuma iyo mariage nashoboye kuronka abana 3, bana b'abakobwa 3, abana beza cyane. Hariho imfura yitwa Twitazire Darlene, hariho uwundi yitwa Ninziza Rachel, n'uwundi amukurikira yitwa Igiraneza Merveille. Abo nibo bana 3 mfise. Hanyuma novuga ko urwo rugo kuri iyo mariage ya mbere, iyo mariage ya mbere nibo bana 3 mwaronse. Abo bana 3 nashoboye kuronka. Novuga yuko bitanyoroheye, urugo rutabaye rwiza nk'uko nobivuga, kuko byarashitse umugore twari kumwe aragenda aranta, nsigara ndi jenyene n'abana arabajana. Rero kuva ico gihe bagiye muri 2010, urumva kuva 2010 gushika uno munsi turiko turavugana, nta makuru mfise na make y'abana. Ariko abana ndaronka amakuru kwaho bari. Rimwe na rimwe hariho abambwira yuko bari bazima. Nuko abana barahari, barakuze, ariko ntituvugana gushika uno munsi, ariko naho biruko ndashima Imana. Ego mu kugenda kwabo hari ico mwari mwapfuye, vyagenze gute? Vyoba iyo myaka yose mutavuganye, habaye iki? Ego urakoze cyane kubw'ico kibazo. Mu bisanzwe baragiye batagusezeye, abana ntiwabakubise n'ijisho ngo babwire ati bane? Ego cyane. Mu bisanzwe ukugenda kwabo nibaza ko naje naratunguwe. Sinigeze nagiye gukanguka nsanga bagiye ntibansezeye. Urumva muri 2010 bagiye baja a destination ntuze Nairobi, baja muri Kenya. Niko wumva? Niko numva. Hanyuma par après ndagirirwa ibakwe, turavugana nabo gatoyi. Hanyuma ndagira n'igihe muri 2014 nageze kujayo kubaraba muri Nairobi. Yego, bari ahantu mu ikambi y'impunzi yitwa Dadaab, niho bari mu ikambi. Bari abantu benshi, Abarundi, Abasomali. Yego, hanyuma rero twararonse umwanya wo kuvugana n'abana na mama wabo. Hanyuma rero abana ndababwira ukuri kose, ndababwira ko cewe bitanezereje kuba baragiye. Aho bangana gute abana ico gihe? Kuko igihe abana bagenda bavino muri 2010 mukuru yarahejeje ntuze 7e année, uwo mukurikira yahejeje 4e année, uwundi yarahejeje 3e année. Nukuvuga ko muri 2014 bana bari batangiye gukura kandi bari baciye ubwenge. Ivyo nababwira byose baravyumva. Nababwira yuko ntanezerewe no kugenda kwabo. Hanyuma batanansezeye, kandi ndababwira ko mama wabo atagize neza. Hanyuma ico gihe abana baragerageje kunsaba yuko no babarira mama wabo. Hanyuma rero ndababwira yuko vyose bivana na ntuze na comportement yiwe, yemeye guhinduka akemera akagaruka tukabana. Mama wabo mama wabo akemera akagaruka, yuko jewe niteguye kumwakira. Ariko rero nararindiriye
ntivyakunze. Tukiri ngaho hariyo nk'abantu bariko baradukurikirana bava biyumvira ati none uko kuntu umukenyezi yadutse arafata abana aragenda aratekera ibintu byose agenda mu ikambi ry'impunzi atacabuze abana baguwe neza umva abana ko bari bageze woba warabima minerval canke woba bari biga ahantu habi canke boba bari babayeho nabi eske mwari muri mufitaniye imigenderanire mibi ico kintu iyo mbarutso yabaye iyahe kugira ngo bashobore kwiyumvira gusimbira mu buhungiro kuko nta muntu yo kwipfuza kuja mu buhungiro encore plus akagenda atwaye abana batanagusezeye imbarutso yabo yoba yari yavuye kuki? Murakoze kubw'ico kibazo mumbajije. Bisanzwe jewe abana nta ngorane n'imwe bigeze bagira y'amashure bashaka biga no mashure meza. Muri ico gihe yari amashure meza yaragezweho Michel Archange kandi uko nagerageza uko nshoboye kose kandi abana nkabona ko bimeze neza kandi no mu rugo naragerageza nkitanga. Ico gihe nakora ndi jenyene, wewe nta kazi yari afise. Yego, hanyuma rero gusa uko jewe namubona n'umuntu yari afise kugomba kuja hanze, yakunda kuja hanze sincèrement, ndabizi hari n'igihe yigeze gutanta kugomba kugenda ariko ico gihe twari twabivuganye. Hanyuma ariko maze kubona mu nyuma ambarira ibintu vyo kugenda mbona ko birimwo amahinyu kandi nkuko nabibabwiye jewe kumbure sinzi ko nabivuze nsanzwe ndi umukozi w'Imana. Hanyuma jewe ibintu bitagororotse bitari mu muco sindabikunda. Rero amaze kubona yuko kumbure ambwije ukuri ivyo ariko arajamwo kuko inzira baciyemo ntizari inzira zanyuze zitari nziza, yagize igihe ababuca kugomba kuja hanze kandi mu buryo nabona ko jewe ubwanje ntovyemera, aca ahitamwo kugenda atambariye. Kuko nibaza ko nawe nyene arabizi yakabimbarira mu buryo bari bagiyemo sinari kubibemerera. Yego. Niyo mbarutso rero yo kutuma urumva kwabaye haba ryo kuja hanze hanyuma we umubera nk'umubereye intambamyi. Nawe aravuga ati uyu muntu agomba kunyiguriza amahirwe yo kwigwirirwa neza mu mahanga, nta kuntu reka ndamutoke. Yego cane, urumva kwabaye ukugira igihe ababuca kugomba kuja hanze. Hanyuma kandi yarazi ko inzira aciyemo jewe ntaza kuzemera. Hanyuma rero ahitamwo kubikora atambariye. Urumva rero ko wamubereye intambamyi, aradesida rero kuca ajana n'abana. Amaze kwajana muri iryo kambi turumva yuko wagize intambuko imwe, we warashaka abana kuko no gufata urugendo rwo kuja muri Kenya ni runini cyane, baravuga ko rufata sinzi ko mwoba mwafashe indege canke nagiye niwe n'umuduga imisi 3. Murumva yuko wari ufise umutima w'ubuvyeyi, umutima w'urukundo wo kuja kurondera abana, wo kubaraba, wo kuganira na mama wabo. Ariko mu nyuma rero bahavuye baja hehe? Eske ko abana bashaka ko musubira ko mama wabo agaruka? Vyaciye bibandanya gute? Yego. Bagumye i Nairobi n'ubu bari muri Kenya bimeze gute? Murakoze kubw'ico kibazo. Jewe maze kuja i Nairobi nkafata umwanya nkavugana nabo, mama wabo n'abana, ndababwira ukuri kose. Hanyuma abana baragerageje gusabira mama wabo imbabazi, ariko nanje ndababwira nti nta ngorane zihari. Jewe igikuru nuko mama wanyu yitahura hanyuma akemera akagaruka akaza tukabana. Aho hari inyuma haheze imyaka nk'itatu 4 bamaze kugenda. Iyo myaka urumva bavuye muhira muri 2010. Yego.
uricara Yego. imyaka 4. Yego. Imyaka 4 papa w'abana ntiwaronka amahoro, uragenda kubaraba aho muri iryo kambi ry'impunzi. Yego. Urumva ko bari n'ahantu hatari haguhumurije. Ugiyeyo abana ati papa turashaka ko musubira kubana na mama. Yego cane. Hanyuma birabandana guterera. Bamaze kubinsaba je nababwiye nti nta ngorane. Deja divorce nari namaze kuyisaba kandi nari nayironse. Ico gihe nayironse gute kugira ngo ndayironke mu bisanzwe kwabaye kuja kuyaga nabo ntibwari ubwa mbere tuvugana nabo. Ubwa mbere twaravuganye n'abakozi b'Imana twari turi kumwe, ndabibabwira ndabibamenyesha gushika ariho bampaye uburenganzira bw'uko nogira nofata iyo decision. Ariko rero tumaze kubonana nabo ntivyasigura yuko divorce nasavye itari gusubirwamo. Ego narambemereye yuko tuzoyanirisha. Ariko a condition yuko yemeye akagaruka. Mukabana akazi Burundi. Yego akaza tukabana akagaruka i Burundi. Hanyuma rero ndamuha umwanya wo kwiyumvira. Ariko rero tutaraja kure murambabarira divorce kugira urinde usaba divorce nuko ububona atagifunctiona, mutavugana, atakirere gihari, hari ibyo uba wamubonye ko canke wamufatanye canke yagufatanye vice versa. Kugira urinde ushika ku rwego rwa divorce nuko ntimwari mukivugana na mama w'abana. Mu bisanzwe jewe igihe bagenda novuga ko nta communication yabaye. Ariko inyuma yaho gato yari yaranjije arandondera, naho nyene vyari bivuye ku bantu bari bajanye, hariho abari bajanye twari dusanzwe tuzinanye bampaye amakuru. Hanyuma rero kubera ubwoba yibaza yuko nshobora kumubera intambamye naho bagiye bishobora kurata, yaragize effort arandondera turavugana. Hanyuma rero ndamubarira nti rero ico ndagusaba garuka. Hanyuma arambwira ngo ndamuhe umwanya ngo atante ivyo agiyemwo arabe ko bikunda. Jesu uko nari ndabinezera ariko namubwiye nti okay vazi tanta ndaguhaye umwanya. Narafashe umwaka wose ndindiriye ivyo bintu ko ampa inyishu. Urumva deja twari twinjiye mu mwaka ugira 5 ndindiriye ko ampa inyishu. Mutakiri kumwe n'abana? Tutakiri kumwe na gatoyi. Kandi n'ikirere kitari ciza na gatoyi. Aho rero bimaze kugenda gutyo maze kubona yuko finalement ivyo ariko arambwira ariko arancenga, bon ndahava ndavuga nti uwo muntu rero ndamwikuyemo. Ariko rero ico novuga naho nasavye iyo divorce nayisavye inyuma y'imyaka 3 tutakiri kumwe. Ariko nobamenyesha ko nta cenda yishira mu ngiro. Je nsanzwe ndi umukozi w'Imana, narafashe umwanya ukwiye wo gusenga. Inyuma ya divorce maze kuyironka nariyumviye kwiromariya, ariko ndumva ko nkwiye gusenga kandi naho n'ubundi nari nasenze. Ndasenga ndongera ndasenga, nagiye gufata la dernière décision inyuma y'imyaka 8 bagiye. Inyuma y'imyaka 8 muri 2018 December 2018 niho nahava mfata decision yo kwiromariya kuko maze kubona yuko ndiko ndatakaza umwanya w'iwanje. Imyaka 8. Imyaka 8. Tumva ko mwafashe imyaka 8, imyaka myinshi mwicaye, urumva ko mwari musubiye mu giseriba. Nta mwana, nta mukenyezi uri ngaho. Nagomba baze eske mu kibano mwavuze ko muri umukozi w'Imana, mutumva ko mwasavye divorce. Hama mu kibano bagufata gute? Mu muryango ntibakubwira ati écoute Jean Pierre, reka kuguma wizera inze ivyo bintu byarapfuye mera gutya? Byari bimeze gute? Turashaka ubwo rugendo.
Murakoze kubw'icyo kibazo. Mu bisanzwe ubuzima naciyemo ntibwari ubuzima bworoshe. Rero intambamyi canke ingorane hanini yanagize, no mw'ishengero naragira ingorane cane cane mu gihe mvyukije dosiye yiwanje kugira ngo bayige. Ndi mu bikorwa babona ko ari bisanzwe, kandi ndashimira Imana ko uwo mwanya wose namaze ndi muri ivyo bibazo Imana yabanye nanje. Nukuri nari mu nkomezi zidasanzwe, benshi no mu bakirisu nari ndongoye nta numwe yari gushobora kumenya ko ndi muri ivyo bibazo. Hanyuma rero maze kubibamwo ivyo bibazo, nkatanga iciyumviro, nkaguma ndababwira iciyumviro c'uko no kwiromariya, kuko barabona yuko bitagikunda. Rero nk'uko bamwe n'abandi bashobora kuba babizi, mu madini yacu uno munsi hariho ibibazo, uvuze ikibazo c'uko urongora, kumbure bakavuga ngo uwo mwari kumwe ngo aracariho, batanatohoje ngo bamenye imvo yatumye uwo muntu mutakiri kumwe, kandi yiwanje yari isobanutse rwose, yari yumvikana. Washaka bamwe mu bo twakorana barambarira ko bantahura, ariko ko kubera imitegekere y'idini bitoroshe yuko no kwiromariya. Ico kintu carabatera ubwoba, atari uko bovuga ngo biranyuranye n'ijambo ry'Imana, oya, bari babizi, kandi naje nsanzwe ndi umukozi w'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana ndakuzi, sinari gukora ibinyuranye. Rero mw'ishengero pozisiyo yabo yari iyo. Hanyuma mu muryango naho abavyeyi, abo tuvukana, bo byarabagora kugira ico bamvuze, ko barantinya bakarindira ico nzobabwira. Ariko par après maze kubabwira ma decision yuko ngomba kwiromariya, bariruhukije. Hanyuma rero baca baremera kumfata mu mugongo. Hari abantu bama bibaza yuko ngira ngo abadamu twebwe nitwe dufise umutima woroshe, ntawubizi, kuko sinari bwashikirwe na kankiyo aho umushinga ntavuga ati narashikiwe n'ibi. Eske namwe murababara iyo periode yose, imyaka 8, nta bana, nta telefone, ntuzi ko bariho, ntuzi ko batariho, hari umuntu yagushize muri stand by tazi n'ivyo ari vyo, hari shengero. Eske mentalement canke emotionnellement wari umeze gute? Ego, ico kibazo nticoroshe. Ubuzima nabayemwo bwari ubuzima butoroshe. Urabona, uri umu leader uri imbere y'abandi, uragerageza kwifata naho biba bigoye. Niyo ushavuye kirazira kwerekana ko ushavuye. Rero abo nari ndongoye bo ntibashobora kubona ingorane mfise, ariko kenshi nazibona ko kenshi niyo ngiye kwa muganga, kenshi basanga tension yaduze, naho nagerageza gusenga uko nshoboye. Kwiyumvira abana, urabona abana imyaka 3, 4, 5 gushika ku myaka 8, ata telefone ushobora kumva y'umwana. Ico kintu n'ukuri carambujije amahoro, kandi nta muntu ari gushobora gucako no gushika kuri no saha. Gushika kuri no saha abana ntidushobora kuvugana. Uzi neza Gapame yuko jewe inyuma bamaze kugenda abana ba dada barashere merveille, kuko jewe muhira nabahaga impande ya Michel Archange, ariho abana biga. Ngiye ku kazi ko naca harya, mbonye abana bambaye zirya uniforme, naca nturikisha nkarira, nagerageza nkikaruma bikanga. Hanyuma ikindi kintu ndibuka mpura n'abigisha. Nageze guhura n'umwigisha wiwe wa dada,
arandamutsa, gute ba dada, bagiye he, mbe biga hehe, ndagerageza ndabura amajambo mvuga. Barakomeye, bameze neza, kugira ngo ndabe yuko ndamuva impande, ariko nshitse imbere nkaturikisha nkarira. Rero nibutse ivyo bihe, nukuri ntibisanzwe. Uno musi muri kuri ekran ya Pam Channel TV, kino kiganiro gishaka ahantu hose, gishika muri Canada, gishika mbebo baba babwiye ko abantu ubu bari hehe? Abana amakuru yabo nagiye ndayakurikirana, ko naratohoje ndamenya ko muri baba baravuye muri Kenya aho bari muri 2018. Igihe jewe mfata decision yo kwiromariya, narumvise ko nabonye nariho vyo kuja hanze bari bararondeye vyakunze. Hanyuma naragerageje ndatanta kugira ngo nshobore kuvugana n'abana, ariko biranyankira. Byaranyankiye mu buryo ki, kuko nasanga abana mvuganye nabo, nasanga abana babanza, nabona ko babanza kubaza ntuze avi mama wabo kugira ngo banyishure. Bisigura ko bashobora kuba barabaye hari amajambo akutandukanya nabo. Yego cyane. Mu buryo bwo Yego cyane. Abana nkuko nabibabwiye, abana bagiye ari batoyi cyane. Umwana mukuru yarahije 7e année, uwundi 4e primaire, uwundi 3e primaire. Bari abana bato, kandi ndabiravye ndabona yuko abana asa nuko yabateguye mu buryo bwo kunyanka, mu buryo bwo kunyanka, kutavugana nanje, akabereka ububi jewe ntazi ubwo aribwo. Abana ntaco ntakoze kugira ngo ndabagirire neza, kuko nabibabwiye abana nabigishe ku mashure meza, baragenda n'ubumenyi nibaza base bagiye bafise, ni kubera ishaka nagize ryo kugira ngo baze bige ku mashure meza. Rero gushika n'uyu munsi abana ntituvugana, gusa ndabizi yuko bamaze gushika Canada, niyo bari. Naragerageje gutanta kuvugana nabo, biranyankira, kandi n'uyu munsi turiko turavugana, ndumva ndabipfuza, ndumva nkeneye kuvugana nabo, ariko ntibikunda. Ariko kubera ko nsenga ndizera ko uyu munsi bidakunze ejo bizokunda. Wow. Tukiri ngaha nyene, ndazi ko ari benshi badukurikirana, hari abari muri Canada, tutarashika ku kindi gice ca kabiri, numva ico tutogenda tugisimvye, kuko hari ikindi gice c'ubuzima bwawe, aho Imana yari yaguteguye ibindi bintu. Kandi urumva ko watubwiye yuko waragwara itansi ikaduga, yaraduga kubera kwiyumvira ivyo bintu, mbe yaduga kubera iki? Kuvuga ko tension yaduga, c'est tout à fait normal. Urumva kuba waravyaye abana, kandi abana akaba ataco mwigeze mupfa, mwari en bon terme, kumbure kubera ko mama wabo agomvye kujustifia icatumye agenda afata iyo ngingo, agaca agomba gucrea ikintu kibi, kumbure cotuma abana bamutahura. Nico novuga n'uyu munsi ngira ngo baba bahagarara ko ntazi, barafise ibintu bahagarara ko bibaza ko je noba narabagiriye nabi ntazi. Ariko nimba ivyo bintu bihari, je demande pardon. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Arabwiye abana, no musi turi kuri Pam Channel TV, mu kiganiro Kukayi, aho kino kiganiro gishika kw'isi yose, abari muri mu mahanga barakibona, abari muri Canada cyane dufise abadukurikirana benshi cyane. Uriko arakurikirana kigano kiganiro ashobora kubazi Dada Rachel Merveille. Yego. Dada Rachel Merveille, turi imbere ya papa wanyu,
turi kuri Pam Channel TV ariko arababwira ko akaba yoba yarakoze ikintu kibi cotuma mudashobora kumuvugisha, ari imbere ya kamera, ari imbere y'abatelespectateurs barenga 10,000 ababwira ati pardon, kandi ndizera cyane ko mukibakunda cyane gose. Cane gose. Nico gituma niyo nguvu yaronse. Mushoboye kubona umupapa nk'uwo yashaka kwicara ariko arashinga intahe, c'est que elle vous tient à cœur gushika kuri ino saha. Rero Dada Merveille hamwe na Rachel, aho muri hose mwumve ko papa wanyu elle vous aime beaucoup, kandi arakeneye intasho zanyu. Turashiza gushirako nimero ziwe kugira ngo nukuri avuga ati nta muntu yera de ashobora kuba yarakoze ico kintu kibi, ariko nawe arakeneye ko mu telefona mukamwumviriza, arabakumbuye, arabakunda. Votre père yaragize tension, abiyumviriye, yarafise abana akunda, abana 3, arakeneye kumva amakuru yanyu. Ego cyane. Sinzi ko ari akandi kajambo mwobabwira, kandi ndibaza ko bariko badukurikirana ababazi aho bari. Darlene, Rachel, Merveille, abana beza cyane ba papa Jean Pierre ici, mubabwire ko papa wari ko arabatasha kandi abakumbuye, abakunda, kandi anabasaba pardon. Sinzi ko ari akandi kajambo mwotubwira kuberekeye ba Dada aho baza kubona ino message. Bon, ico nobwira Dada, Rachel, Merveille nuko ndabakunda, babimenye, kandi ndi sincere, barabizi. Nka Dada wewe c'est ma fille aînée, arabizi kugene wewe yari umugenzi cyane, kandi burya bugenzi n'ubu ntibwaheze. Dada usanzwe ubizi yuko hariho byinshi twayaga, urazi n'amakonseil naguhaye y'ingene mwokwiga, ivyigwa mwokurikirana kugira ngo muze mube abantu bakomeye cyane. Bijya bintu n'uyu munsi ndacavyifuza kuri mwebwe, kandi ndifuza ko mu minsi iri imbere nzobabona muri abantu bakomeye gose. Wow. Murakoze. Wow. Ni message ikomeye cyane. Iyi message ni nta muvyeyi canke ku mwana yavyaye, ku muvyeyi afise umutima, kandi ku muvyeyi ubaha Imana ahari hose, naho to uyubaha ariko waravyaye, ni ikintu kivuye ku mutima. Rero abakunzi bo kukayi, ababegereye, ababazi, mushikane buno butumwa, ndabibasavye cyane. Ariko rero ndashima Imana yuko itagarukiriye kuri uwo mubabaro yagize. Monsieur Jean Pierre yaragwaye, tension ikaduga, agasenga, ariko yatubwiye yuko nubwo byari uko yagumye yizigiye Imana, hari igihe bikanka ko aryama. Ariko uno munsi ntitukiri impande y'umuntu akiri muri uwo mubabaro. Imana yaramuhaye chance ya kabiri yo gusubira kugira umunezero. Yatubwiye aho abavukanyi biwe bari bafise inquiétude, baravuga ati je ndibaza ko ahantu bari bicaye baravuga ati none umuntu wacu azodupfana, azogwara kabonge, tumugire gute? Je ndibaza ko ni kubera bagutinya, ndibaza ko yaba bari gushaka kukubahuka, bari gushaka kupropose. Ariko tugiye mu gice cya kabiri kiryoshe, aho uvuga ati mvuga nti ntivyama vyirabura, nta jero ridaca, kandi nta mvuro idahita. Ego, igice cya kabiri rero ndashaka ubwira abakunzi bo kukayi ingene vyagenze. Ego, murakoze ku bw'ico kibazo mwariheje kumbaza. Jewe nkuko ngomvye kubibabwira, kandi Imana yarangiriye neza. Ibihe vy'umubabaro nabiciyemo bikwiriye imyaka 8. Hanyuma jewe narasenze Imana. Muri iyo intervalle narafashe umwanya wo gusenga. Hanyuma nababwiye ko ndafise abavyeyi, ndafise mama, papa ntakiriho, ndafise mama, ndafise abo tuvukana, mes sœurs et frères. Hanyuma ico kibazo baratinya kukimbaza, ariko aho maze kubabwira yuko nifuza kwiromariya, bavyakiriye neza cyane.
hanyuma rero kandi novuga ko muri ico gihe cyanyeretse yuko bavyakiriye neza, nuko nari muri situation idasanzwe, nari muri situation bitari gukunda ko nokwiromariya bivanye n'uburyo nari mfise, ariko maze kubibabwira barambarira bati urubanza tuzorugukorera. Hanyuma rero icatumye rero mfata ingingo yo kugira ngo nshinge ino ntahe ni ukubera ibikomeye Imana yankoreye. Hanyuma ndashira isezerano nti Mana ukazonkura hano hantu nzogushimira. Kimwe novuga Imana yankoreye, bamaze kugenda muri 2010, inyuma yaho muri 2011 naragize accident mortel, ndahakwa gupfa, ndavunika igufa ry'ukuguru tibia perone, ndamara umwaka wose ndi muhira no ku kazi ntakigenda. Atawugusanga, atawugira gute? Urumva ni ibintu bikomeye gose. Nari mfise umutima utuntujwe n'ikibano, urabona bamenyere kuna uri ngaho ufise ibibazo, uri kumwe n'umuryango, umugore n'abana, mukaba ugwajwe n'abantu bo mu gahinga. Umugore sihari, abana siho bari, n'abaza kukuraba ukabona ko baryana inzara, ukumva ko utari umuntu umengo uri igicibwa. Ubwo buzima rero ndabubayemwo, naragize imihigo ndavuga nti Mana ukazonkura muri no situation ndimo, nzogushimira. Hanyuma rero hari ukuntu rero noshimira iyi emission Pan Channel TV, emission ku Kayi yarankanguye n'ukuri kose. N'ukuri kose. Wow, Imana ihabwa icubahiro. Narumvise intahe z'abakenyezi bashika kuri 2 numva bafise ibibazo biri semblable y'ivy'iwanje, ndavuga nti none mbe bimwe nasezeraniye Imana ntibikwiye ko ndabivuga, ca numva nkwiye gushingira intahe Imana ko yankuye ahantu ibibazo nari ndimwo kuba narabivuyemwo, nkwiye gushimira Imana. Rero Imana yarangiriye neza, narasuye kugira urugo, narubatse kandi kare naratinya no kuba naramaze iyo myaka yose 8 bwari ubwoba, kuko hariho abona ko bagira la deuxième chance ntibikunde, nkagira ubwoba nanje ntibizohava vyanka. Haragiyemwo akantu kihahamuka cyo kuvuga ati ati nsubire muri vya bindi. Yego, hanyuma rero ngira ubwoba, ariko maze gusenga nkumva ndemejwe ko nkwiye gusubira kugira urugo, nca ndafata ingingo. Hanyuma abavukanyi baramfasha, kandi nagomba mbonereho akaryo keza ko gushimira abavukanyi banje. Bamfashije urubanza rukaba rwiza cyane. Mama barakontribuwe, je novuga ku bice 100% nibo bakoze urubanza. Aho bari bumve ko ndabashimiye. N'igihe ngira urubanza abari bahari barabizi, murabizi yuko abageni badakunze kuvuga, je narahagaze imbere ya public ndabashimira yuko bankoreye urubanza rwiza. Iba dote nibo bayikoze, iba mariage nibo bayikoze. N'inzu mbamwo no munsi ntiyari bwahere, baramfashije barayisanura iramera neza, ndayibamwo imeze neza cyane. Imana yari yarangije iraguhoza amarira yose, irakuremurira imitwaro. Dukunze muri iyi minsi bwa Monsieur Jean Pierre biragoye kumva aho abavukanyi uwo mutima w'urukundo uri hake. Rero kuba ivyo bintu ni ibintu vyo gushima, nukuri abavukanyi ba Jean Pierre aho bari hose bumve ko ku giti ciwanje jewe Pamela Ihene irakoze.
nanje ndabashimiye kuko ivyo bintu ntibikibaho ariko uwo mutima w'ubuntu uwo mutima w'urukundo mwagaragaje birateye sinzi ingene nobivuga abo nyene nibo dukeneye kandi turanabakeneye ngaha ku kayi tugiriye ko tunabatumira tuzobabone vraiment turabakeneye ego hariyo abari ngaha hariyo abari mu bavukanye turi kumwe hariho babiri bari mu mahanga ego hariho Diane Bankibigwira ari mu mahanga hariho Francine Bankibigwira nawe nyene ari muri Canada ego abandi bandi bose turi kumwe ngaha kandi barankunda cyane kandi nanje ndabakunda barabizi mwumve ko kukayi muri Pam Channel TV jewe nciye ndabakunda incuri 1000 kwijana turabaramukije turabagumbiriye muri abantu b'ubuntu kandi Imana izobibahera umugisha ibagwirize ko ivyo mutigeze musaba mutigeze musengera ibatwenze kandi izokwame ko ibasaza kubwo buntu ego cyane urubanza ruraryoha ego mwarasubiye kwibaruka kandi ego urakoze kubw'ico kibazo ciza cyane Imana yarangiriye neza ubu unya kuva Niro Maria gushika no munsi deja muri Decembre nzoba nkwije imyaka 6 nubatse wow hanyuma rero Imana yarangiriye ubuntu naronse bandi bana 3 nibaza ko babise bashumbusha ego umwana mukuru namwise Irishura Irishura Promise Moses n'umuhungu mwiza cyane kandi urumva ivy'Imana ikora ni vyiza nta mwana w'umuhungu nari mfise rero Imana yarampaye n'agahungu si ukuvuga ko abo nari mfise ntabakunda ndabakunda cyane gose hanyuma ndafise n'agakobwa kandi hariho Irishura hariho nawe gakobwa kandi yego hariho nakandi urumva ubu bamaze kuba 3 abana 3 Imana ihabwa icubahiro murumva yuko bakunzi bo kukayi kuraba ikiganiro cyo kukayi nta mpamvu yo kurira nta mpamvu yo kwiganira dufise intahe nyinshi zemeza yuko ibibazo urashobora kubicamo ariko si igihe cyose nta mvura idahita kandi nta joro ridaca ariko amasengesho yaragutunze iragukiza ntawobona turabereka ngira mwabibonye muri introduction n'umuntu akomeye kwa kuguru kwarakize ubu ni papa shumbusho iryo ni zina tumuhaye kukayi izina tumuhaye ariko kandi dushimire numva na madame wa Jean Pierre mu kiganiro kukayi turamuramukije uwaje kwegeranya ibyari byasanzaye nawe nyine tumushimbe mbe yitwa Madame Benigne turakuramukije mu kiganiro kukayi nibaze ko muzozanana na famille mu kiganiro kukayi yego na bonane twirire hamwe kubera iki turamutsa na twashumbusho nyene yego bakunzi bo kukayi rero ibintu bitanguye umengo birababaje ariko bigahera neza ndabikunda cyane mu kiganiro kukayi sinzi ko hari icyo twaba twamunyiganye akajambo kanyuma yo bafise yo bariko arabwira abadukurikirana uno munsi abapapa uno munsi bariko araba ikiganiro kukayi kandi shimire ko uno munsi ikiganiro kukayi gisigaye kiraba abapapa gisigaye kiraba sigaye mfise abafane baba mama sigaye mfise abafane babaje n'abahungu abakobwa bakira ari isinzi shimire n'ababandanye barungika agafanta orange hari benshi bambugije hariho benshi bambugije ariko mwumve yuko ndanezerewe cyane mwumva ko na Monsieur Jean Pierre nawe yari umufana ariko sinomurekura ngo agende atatubwiye akajambo kanyuma kumbura arafise ijambo agomba kubwira bari kwadukurikira abapapa abamama abana abajene bari kwadukurikirana ego abakunzi bo kukayi ego urakoze cyane nk'uko bivuze ndumva mfise ijambo noha abakunzi bo kukayi bariko barakurikirana kino kiganiro jewe
ibibazo naciyemwo hariho n'abandi benshi nzi bariko barabicamo, hariho abonzi gushika uno munsi bafise ibibazo nk'ibi vy'iwanje. Rero je kuba abana tutavugana, ico ni ikintu kibabaje. Rero abavyeyi benshi barakunda kugira uruhara, ugasanga umumama ariyegereza abana cane akabereka ububi bwa papa naho bushobora kuba butari bwo, kandi vyongeye naho vyonashoboka ko bagira ivyo bapfa, kuko burya aba bana rimwe na rimwe hari igihe bagira ivyo bapfa. ntazibana zidakomana. Ni ukuri jewe ico numva nohanura ni uko nimba uri umumama, nimba uri umupapa, ukaba uriko witwara mu buryo nk'ubwo wumvise, nibaza ko wohindura si vyiza. Iyo ni traumatisme wowe uriko uragira ku bana. Abana ntibaba bazi ivyo bibazo vyanyu, muza kubinjiza mu bintu bitabaraba. Ni ibibazo vyanyu ubwanyu mwabwizwa kujera, ariko abana mukabereka urukundo. Rero nagomba rero guhanura abavyeyi baba bafise ntuze position nk'iyo, bakora nk'uko, babireke. Kandi mboneyeho na mama w'abana kumubwira ko nukuri nimba hari ikintu wibaza ko noba narakoze kitari ciza, nawe ubwawe pardonnez-moi, pardonnez-moi. Hanyuma ivyabaye vyarabaye. Mu buzima dufise umwanya mutoyi, jewe ndibaza nk'ubu ko turi abantu bitirirwa Imana, bavuga Imana. Mbega ubuzima bwo kw'isi ko tutabugera, umunsi umuntu ashobora kuba hejo ugapfa. Mbega ejo Imana yo tubaza bino bintu kugena abana, itunga yaduhaye kugene twarifashe, twosigura iki? Je nibaza ko ari vyiza yuko abana tubaha umwidegemvyo, tutabashiramwo ivyiyumviro bibi ngo babare. N'abandi bavyeyi baba bameze gutyo n'ukuri, abo vyashikiye bakagira izo ntege nke, n'ukuri mwihangane. Abana mubaha urukundo rw'abavyeyi, yego n'ukuri. Rero ico kintu numva no kivuga gose, kuko ni ikintu cankozeko, kandi maze no kumenya n'amaka atari make y'abavyeyi bashikiwe n'ingorane nk'izo ziwanje. Rero kandi ikintu numva novuga, surtout j'adresse muri miri y'abantu basenga, senga, Imana irashoboye. Imana yanciriye inzira uno munsi, nkaba numva nidegemvya, nkaba numva nshobora kuvuga, namwe izobibakorera n'ukuri. Rero numva iyo ari reproche noha abavyeyi baba batitwara neza imbere y'abana. Si vyiza kubwira abana amakosa ya papa ya mama, oya. Reka abana bagira urukundo naho vyoba bitameze neza. Yego ico ni ikintu numva nagomba gushikiriza ku ruhande rw'abavyeyi. Hanyuma n'indi mpanuro numva noyitanga nko mu gisata c'abamenyeshamana, nabo nyene bagerageze kuza begera abakirisu babo, babafashe, kuko turabona benshi bagira ingorane kubera yuko abitwa abakozi b'Imana batababaye hafi. Ugasanga umuntu arapfuye atopfuye. Jewe Imana yaramfashije ndava mu bibazo. Rero hariho benshi uno munsi bari muri ivyo bibazo, bibaza ngo mbega nzobivamo ryari. Jewe nje kukubwira ngo birashoboka kubivamo. Niyo mpamvu numva nifuza ko icompa abamaze kubivamo nkanje, reka tugire urunani, dufasha abo bantu bari muri ivyo bibazo. Niyo ntumbero yanje.
abo bari ngaha mu Burundi, abo bari hirya no hino ku isi bari mu bibazo nk'ibi bibaza ngo mbega birashoboka, egome birashoboka. Mu bisanzwe umuvyeyi ari kudufasha ubwa mbere kugira ngo tuve muri ivyo bibazo. Wa mbere aza en première position ni Imana yo mw'ijuru. Rero Imana yo mw'ijuru ibanye nawe, d'abord rondera kuba en communion avec Dieu. Imana ni yabana nawe. Hanyuma natwe turi ngaha twabiciyemo, turazi ingana bibabaza kandi turiteguye kubafasha. Abantu bose bari muri ivyo bibazo birashoboka ko mubivamo kandi Imana izobagirira neza. Yego cyane. Wow. Nukuri numva ahereje ku ijambo ryiza cyane rije ryuhira kuri Madame Claudine yigeze kuvuga kera, ngira muravyibuka, ati iyo abavyeyi mupfuye ibintu, wa mupapa wa mama mupanye ibintu, yavuze ngo ntazibana zidakomana amahembe. Ndashahu ureke kuvyinjiza muri zo afere z'abana bakiri batoye, nabo bazokora bazomenya ukuri. Ati mwege mu bipfe, mwege mu bisangiye, mugabo abana mureke ko bibinjizamo, babagumane ya respect bafitiye papa wabo, bagumane ya respect bafitiye mama wabo, hanyuma bonyene bazobona ukuri, mugabo abavyeyi batavyinjiyemo. Ego rero ico kintu kiranezereye, aturungikanye impanuro nyinshi. Nukuri ndamushimire Jean Pierre pour votre courage. Ariko sinogenda kandi ntamuhaye akaryo ko gushimira kumbwira akajambo abakunzi bo kukayo, kuko rega abakunzi bo kukayo yari umufani wanje, ntimungirire inzigo. N'abapapa basigaye baraba ikiganiro kukayo. Wowe uri mu biki? Ndagusange muri commentaire. Ego urakoze. Ntarashimira abakunzi bo kukayo, nagomba nsubire kandi nibutse abakobwa banje beza cyane. Dada, Rachel, Merveille, je vous aime beaucoup. Ndabakunda cyane. Wow. Ndabakunda cyane mubimenye, kandi ndabasengera imisi yose, umwanya wose. Kandi ikindi nagomba kubibutsa ni iki, nuko mufise abo muvukana, kandi ndamaze kubabwira ko hariho abandi bana bavukana. Turabasengera igihe cyose tugiye kuryama. Amazina yanyu turayavuga. Mwese mugire umugisha w'Imana. Murakoze cyane. Wow. Bakunzi bo kukayi muruba Jean Pierre, tugire Dada, Merveille na Rachel. Le numéro de votre papa iraza kuyafisha ngaha kuri écran. Mwumvise ko Monsieur Jean Pierre yabwiye ati mushinga ntahe uri kuraca muri ibi bintu. Wewe wese mushinga ntahe mukenyezi wowe uri kuraca muri ibi bintu, arahari umukozi w'Imana kugira ngo ashobore kugufasha guca muri ibi bintu amahoro. Kandi makaryo abapapa isinzi bafise ico bavuga, ariko kubera imico yacu yo mu gihugu cy'u Burundi yo kuba turafise ikintu ngo ngifasoni, ngo turatinya amakameha, nukuri ukaba ufise ikintu cubaka, wa mupapa uri kurandaba, mushinga nahe wese aho uri kurandaba. Abadamu n'abakobwa sinda bavuga kubera nibo nifitiye, urumva. Ariko abapapa twa dufise inkweho. Mwabonye le courage y'umupapa w'ijunja n'ijambo, ngira mwe ntimwamubonye, ariko n'umuntu w'umwubahwa yashoboye kuronka le courage yo kuza gushinga into ntahe. Nawe ndakwinvite wewe wese uri kurayumviriza kino kiganiro, kuza ufise ikintu gishobora ufasha la communauté, gushobora gushigikira abandi, kubaka imitima. Sinzi ko yabibabwiye Jean Pierre, ngira yabivuze kugira ngo aronke ikintu kimubatura, ngo yaravye ikiganiro muri Pam Channel TV. Ego tuama turonka ayo message menshi, mugabo ndakeneye abashinga ntahe namwe misore kushika mu kiganiro kukaye. Rero ndabashimire gose mwebwe mwadukurikiranye. Ndamushimire Jean Pierre, nongera shimira babandi badukurikirana, bapartage ibiganiro byacu, bagira like, babandi bakunda kuvuga, babandi bandika commentaire. Merci beaucoup. Kandi mwumve yuko tubakunda cyane. Naho ubutaha haya mango. Peace and love.